Aha ni hit song. Yeah. Hit song ewana very hit song kuko ndavyibuka rafa pasi nari mu ntara ya Kayanza ruguru mu mitumba je kugira mbone hit sindayirabira Bujumbura. Hariya hejuru badafise amaboîte kuko indirimbo uyumvise muri boîte bakayigutambisha neza utegereza gutaha yikunda. Hariya hejuru badafise amaboîte badafise amaradio manini urinze ubona indirimbo yafashe hariya mu mitumba indani. Iyo ndirimbo bayashitse kure. So narigeze rafa pasi nagiye mu Kayanza ndayisanga kure. Nagiye kuraba ahantu hari aka site karaho kabasangwa butaka. Niyo ndirimbo bandirimbiye. Muganga ha mu Burundi hari abasani benshi banka Sadbi atakintu nakimwe yabagize kumbure kubera badahuza n'undi musani w'umugenzi wabo agace kubera badahuza baciye bamwanka for free kuri gusa. Hari abasani benshi bari ku rugezo ngo ku ruhande rwa Fariyazi kubera bazi ko Fariyazi peut-être muri iyo misi bafitaniye beef na naka bagaca bamwanka atana kimwe bazi bapfa pe. Hari abamenyesha makuru banka ngo dramati ngo kubera gusa bashwanye na beef atana kimwe bapfuye. Unuvuga bugugu mana unuvuga bugugu rugezo go bugugu normalement upavenye kwanka umuntu atakintu nakimwe mwapfuye kubera bankanye n'undi muntu mwebwe muzinanye n'ubugugu man n'ubugugu jara abantu namye mbwira ati Sabia ijya ndirimbo yara flopins uravye inguvu zari zirimo we narabivuze rafa pasi mu kiganiro twari ko turakora tout d'abord ba flopins vuga humutu tout d'abord Sabia yagize ikosa tout d'abord Sabia yagize ikosa rinini kandi kiriku nubwo ngo ndiko ndavuga ibyo bintu byose ngo ndiko ndamugira umu artiste muto kiriku ikintu asumba abasani bo muri Buja Flava nka bose ni kintu bose banyoye kwa Fariyazi bose bajya bapeti bafite ikintu bisangije ba drama turi kurabaraba bafite ikintu bisangije game keneye aba barbar papa game keneye aba barbar keneye abantu batihote n'abantu bambara ibintu bisuko bishaka bambara bijyanye bya kiriku bambara kujya kwa dramati bavuga du n'importe quoi aba gangster sivyo nibo game bikeneye nta narimwe industry yigeze ibura hit kandi ziwumva ngo zahanihe sizo zihitinze cyane gusumba izindi nta muntu numwe arakora hit nk'izororiro yakoze none ari he ako wapi ni yakoze amahit menshi zabima amatwi hari indirimbo nimwe irahitinga gusumba bima amatwi mu Burundi nta nimwe mugabo ari he nta na hamwe ari bisigura ngo n'umusano bwiwe ntakeneye amahiti indirimbo ziryohera abasauza sizo ziryohera abarundi uraba iziza aha nihe kazimimana inkunda zibiki zavumye cyane cyane muri no misi kubera abantu bamwe bari bifitiye ibibazo byabo iyo umuntu afise ikibazo acagirira inziga abandi bantu umuzaniye kandi karirimbo rero karimo inzigo karimo imihari urabe bose barabisohoye ibiririmbo by'imihari by'inzigo ba MB data kuva kuri ba MB data kugenda kuri ba DJ Fernando rafa pase bakiri kuna na ba Bifesi indiri nizo zuzuye gusa nikwera babonye yuko societe nivyo bintu bariko barakunda kuko Jenny nabashonje papa akubwira ati ntiza dimiruka yanyima ejo tugahura afise 50,000 ndiko ndanywa akayeri mu kabare zoca ndakubwira ati aha nihe ngasabe mbira umuntu haye featuring nongeritse araziba nta muntu numwe yigeze ha featuring Sadbi kuri gusa we Sadbi uramuzi wewe kuri gusa ngo aguterere ngo agufashe yafashije bandi nivyo bikenewe ndiko nakubwiza ukuri agezereka ko tubwizanye kuri bro. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name Metro Mode, Mombos, Camera Fan, umutumire turi kumwe ni Cyubaba, Kelos Upendo. Yeah. Ubwa mbere twarakoze ikiganiro cabaye kirekire, gushikana no twifuza ko tukibandana. Ire ni second part. Ndi kumwe na Kelos Upendo. Twaravuganye abantu benshi baramuzi, like ni umu entrepreneur, ni umuririmbyi, umu rapper. Cyane agira gospel ni journaliste en plus. Twari twavuze cyane kuri industry ya 257. Turavuga ko atabushobozi burabaho guko umuziki wacu wokura. Uno musire twagarutse tubandaniza twari tugeze. Twari tugeze ku bafana. Cyane niyo twari ko turavuga cyane ku bafana. Ariko tukiri ku bafana nyene twako turavuga ko hari gihe abafana batuma umuririmbyi acika intege canke umuririmbyi ntashike kure
ariko ubu tugiye kuraba indirimbo ziriko zirasohoka hariho za aha nihe it's a hit comme ça it's a hit hari n'indirimbo ya Gladys nayo ntiyabikoze neza kuvuga ko abafana bazakiriye neza ariko rero ndafise ikibazo nashaka ko duhera kwa uno munsi ikibazo duherako hari indirimbo navuga ko zariko zigena zibangabangana Kirisese na ahanihe umunsi dukora ikiganiro Kirisese yari yasohotse ahanihe ntiyari bwasohoke ariko ubu ahanihe ahantu hose Cuba ahanihe ubona ifise ingufu zingana gute bareka ntangure ndamutse abantu ariko aradukurikirana ndabizi ko ari benshi cyane hanyuma inguvu Burundi yavuze ngo akuzuye ntikamuriko sivyo kandi haro n'undi mugano uvuga ngo nta wisha umwotsi nzirikiraje so ahanihe ni hit song hit song ewana very hit song kuko ndavyibuka Rafapa sinari mu ntara ya Kayanza ruguru mu mitumba je kugira mbone hit sindayirabiri Bujumbura hariya hejuru badafise amaboate kuko indirimbo uyumvise muri boate bakayigutambisha neza utegereza gutaha yikunda hariya hejuru badafise amaboate badafise amaradio manini urinze ubona indirimbo yafashe hariya mu mitumba indani iyo ndirimbo bayashitse kure so narigeze Rafapa sinagiye mu Kayanza ndayisanga kure nagiye kuraba ahantu hari aka site karaho kabasangwa butaka niyo ndirimbo bandirimbi urazi ko bene wacu bazi kwakira abantu neza so je navuga ko ari indirimbo yabaye hit cyane pe wanashaka nibona ikompara ni zasohokeye rimwe umenga zije muri competition h'umutu kubera ahanihe yo yarayisumbye cyane umengira nayisubije hasi kuko jara abantu namye mbwira ati Sabia ijya ndirimbo yara flopins uravye inguvu zari zirimo uwe narabivuze Rafapa mu kiganiro twariko turakorana tout d'abord flopins vuga humutu tout d'abord Sabia yagize kuki tout d'abord Sabia yagize ko sari nini byo gusohora indirimbo yihuta sivyo nkavyagiriza ko ari kubera yararose featuring wewe yitwa kwikomeye carrière mu artiste ntiyubakwa no kwihuta yubakwa n'integuro uravyumva artiste yemera iyo tuvuze aba baririmbyi bo hanze muri Nigeria baba bafise calendrier y'umwaka y'ibintu bazokora nta citamo naro nka featuring na Chris Brown iyo featuring izoja mu wundi mwaka muri uno mwaka turafise ibintu twapanze tuzokora so just nibaza ko Sabia yari yarapanze yuko uyu mwaka h'umutu izosohoka ahubwo maybe kubera abonye Ibraje mu Burundi akamuprofita agaca ashaka ku ariko reka ndakubwiye pakesho gusohora indirimbo ngo kubera ngo umuririmbyi ngo yaje ngaha mu Burundi kuko urazi ko hari n'amakuru abusanga ababitse gasanga umuririmbyi ari hariya iya ndirimbo bayi recordinze bari ngaha uzubaze uzugende witondera amakuru umenyesha amakuru bayi recordinze bari ngaha yes of course gusa si question yo kuvuga ikija mu kwihuta une semaine après bayije kuyisohora indirimbo twamaze kubona hanze coming soon indirimbo imisi mikayi birasohotse Sabi ntabuze izindi ndirimbo yarafise muri stock kwereka atasohoye izindi birerekana akantu Sabi nibaza ko akwiye gukosora ko kitama Sabi je namenda bivuga kuva kare tout d'abord Sabi ageze ku rutonde ageze mu gihe akwiye kwija ku rutonde rw'aba legend Sabi ni umuririmbyi akwiye kubahwa mu Burundi kuko ibintu Sabi yakoze abarinzi bamaze kubikora ni bake n'abazobikora twizeye ko bazobikora ni bake so just Sabi rero yamagwisha hasi nkabona Sabi bari katerana amajambo na kiriko igihe cyose ugiye kugwana n'umuntu usumba inguvu wowe uhejeje kwerekana ko inguvu zawe ziduta utazi izo nguvu ufise Sabi hari kurugeze ko kujya guterana mu mwana ba DJ Fernando kiri kusumuririmbyi muto uravye ama statistique yiyo sumuririmbyi muto atoreka guterana simvuze ko ari umuririmbyi ni muto par rapport ya Sabi imyaka Sabi bamaze muri game ibintu Sabi bamaze gukora ariko bikorwa navyo reka ndakubwire iyo bavuze legacy cyangwa iyo bavuze kubaka umuntu ku legend hari ahantu ashika akaba atagikeneye guprova ubu Sabi nta akeneye guprova kugira yereka abarundi ko ashoboye mbwakiri karacafise umwanya wo kutwemeza wo guprova kikaramaze kutwemeza kenshi wibaza yuko Kiriku uno munsi tubahaye Sabi na Kiriku tukabugaranira ahantu
umwaka wose atanu mwasora indirimbo atanu mwa post atanu mwakora ikintu na kimwe uwo mwaka wohera rinde bacibuka yuko ahari nituza turahenda abantu baririmbyi bacu umusanagirwa na playlist ndabisubiremo kangahe kirikafise indirimbo zidashika 10 nta ndirimbo 10 kirikafise ziwiwe zishobora kumugira umu artist abandi baririmbyi bapimira ku album ntibibaze ngo umuririmbyi ngo kubera rose hit song ngo biraheze ntushobora kuba umuririmbyi komeye kubera hit song Sadbi yarakoze album n'album mwebwe mwavutse mumusangaho hawe turiko turakora ndiko ndaraba imyaka yawe wavutse Sadbi usanga afise ama hit song no lie bro urumva nabandi bantu benshi ngaha bavutse bamusangaho kandi nyuma ya Sadbi haje abandi baririmbyi benshi basubira down bashobora kuba hari araje nabandi bafise iyi hit kiriko afise canke banayisumba basubira down mugabo Sadbi baguma duga bisigura ngo Sadbi yarerekanye inguvu afise ko ari inguvu nyinshi so nareke competition man nareke guharira n'ababana nibangana ni bato nibangana bato ibi bintu z'amabato ngo Sadbi ngo duhure ngo tugire bato umwana nibaharira no igitugu kirakura n'igisumbi zose nibishobora gukunda rero Sadbi asingorane ni ngorane ikunda gushikira abantu benshi birakunze gushika no mu bagwiza tunga je ndafise umugenzi wanje abingozi afise amafaranga menshi ndanamutasha petete arazo kumva kino kiganiro arasa amafaranga pe mugabo ntazi club diraki ntazi kiriri garden nta kabari na kamazi ahora telefona ngurumva ngo uzofashe ngo ugende kunyereka ngo ahantu ngo numva ngo bita ngo club diraki afise amamiliyoni n'amamiliyoni dugu yangu je nta mahera nifitiye ndumye mugana nasuko duhomba 200 ndavuga ati yavenje kunywera agafana kuri club diraki basi jewe nuyumvishe yuko nanje ndiko ndabaho so ujye mutipe aba yararose amahera mugabo atavyazi abaguma yumva ubuzima bw'umenga ari muri competition guma yiruka kandi hageze ahantu ho kuruhuka ho kujya ubuzima ho kuryoherwa ndamuzi kuva ibihumbi 2002 ariko ararondera kuva hasi adandaza imyumbati adandaza ibiharage aragira ibikakora ibintu byose ubuyitoye haragera igihe umuntu agera hanavuga ati jewe nka kujya kumuvyeyi naravyaye nta mwanya afise wo kwirirwa ndiruka ngo ngiye mu gikoni guteka abana nibagende mu gikoni bateke Sadbi yaravyaye aba bana benshi yarabespiye n'abana biwe bro muri game umuntu yaramaze kugutanga kandi agakora amateka imbere yawe babwita umwana wawe sivyo tugende muri histoire Sadbi yategerezwa kuja muri zone de confort akumva yuko atamuntu numwe ariko barahiganwa nawe agapfuma cyo guhiganwa n'abafariyazi bangana sivyo akareka guteraterana n'amajambo n'abano bana kuko abariko yishira ahantu menga kuko umaze gusubiza umuntu akwishura uwo muntu hejeje kwerekana yuko muri level imwe ifo kumenya yuko Sadbi abasumba ikintu rero Sadbi afise ntabizi ko abasumba je ndamusanze nk'ahantu Sadbi ngo ariko aravuga ngo kiriku ngo je ngo ndaje ngo ndakwereke umwereke kiriku n'imyaka umaze uri kuraririmba kiriku umupeti wahiga ejo Sadbi ashobora kuba afise umwana ngira iyo avyara kare bashobora kuba bangana na kiriku kandi n'amateka afise ari menshi namenye icari bro namenye icari so aha nihe wambajije kucerekeranye aha nihe ni hit song kandi cyane kandi kiriku nubwo ngo ndiko ndavuga ibyo bintu byose ngo ndiko ndamugira umu artiste muto kiriku ikintu asumba basani bo muri Buja Flava nka bose ni kintu bose banyoye kwa Fariaz bose bajya bapeti bafise ikintu bisangije ba drama turi kurabaraba bafise ikintu bisangije nabasani aha muri Buja Flava hari abaririmbyi benshi atarabasani urumva ukaraba imitwarire ya Vishurove ukaraba imitwarire ya Rukarabwa wowe uri umusani d'abord kungene wambara uri umusani uriki ukaraba abaririmbyi benshi ngaha muri Buja Flava badafise kaje kantu kigisani batarabasani game keneye aba barbar papa game keneye aba barbar keneye abantu batihote n'abantu bambara ibintu bisuko bishaka bambara bijyanye vya kiriku bambara kujya kwa dramati bavuga du n'importe quoi aba gangster sivyo nibo game bikeneye sivyo cyane ushaka kumusana ico nico kirika afise kiriku n'umusani gusumba bose naho hari gihe nabonye naho rarenze rugero kuko rafa sinzi numvise ngo yagwanye n'abafana mu kiro nyemba ari mu kayanza hanga nawe warengeje urumva ifo kumenya ahantu ushikana ukavuga ati genda umusani mugabo kameme sindabishiremo ubuvuyo bwinshi cyane akadogre ko ubuvuyo karakenewe muri kariyeri y'umusani hakujya ko umuntu wese akora mu biro abakeneye kwambara agasobekanya kugira babone ko akora mu biro n'umusana arakeneye kwambara ibintu bitabutse ni uniforme zabo nizo uniforme zigisani kugira ngo uciyo n'ahantu bagutandukanye bamenye ko utari umukozi wo mu biro bamenye ko umusani Alikiba urazi ko n'ingene yambara Alikiba ndamaze kwibona ntiyambara nk'uko uri kuravuka bro it's a big star super bro
imyaka ba Alikiba bavuma iratandukanye n'ino myaka y'abakiriko ariko kuko Diamond Platinum zo murabe Diamond kweri kusanga ibintu bimwe mwari karimita abarimvye bo muri Nigeria amalook ibiki bigiye bitandukanye umuziki wa kiriya gihe we wakira kubura umuririmbyi ibindi vyarabiraba uretse abaririmbyi nka basosokeye na ba Big Farias je nubaha gushika no mwanya akantu ka fashion bakamenye kuva kera bamye bambara neza kuva kera nk'abasani kuburyo je muranda ibintu Farias yambara nkavuga ati ibi bintu yabikura he hiriya myaka nivyo bintu atahura hamwe n'icongereza aho ravuga mu ndirimbo ivyo bibiri sindabitorera inyishu yabikura urumva ivyongereza imwe yavuga muri Leave Me Alone nibiki sindabitori sindatahuriye yabikura je nshatse kuvuga ngo game ya kino game muri 2025 irakeneye kuba umusani n'ubumuntu atekereje nube nk'umukozi wo mu biro kandi uri umusani so ico kintu kiri karagifise kiri ku arazi kwitwara ku ma social media nico gituma igihe cyose manura sadbiti n'ibiri gurigereranya n'abajya bana kuko akagenda karamubomora kandi Sadbi nawe yavuze ati nanje uza ndamubomora Sadbi ntashobora kumubomora kuko kajya gafisa amaraso ashushe riga amaraso ya Sadbi ari karahora riga Sadbi ari karakura ariko kubita kirisese ari karakura umuntu reka ndakubwira ibintu arashobora kubikora mugabo ubushuha afise umushuhira afise ibintu yo kubahuka gukora bitandukanye n'ivyo kiri kuyokora kiri kuna chariska Sadbi afise abana n'umuryango kiri kuna chariska urumva ariko umuryango uraza muri industry uraza muri game ntavyo waruzi umuntu amaze kugira abana bakuze abana ari karakwesha uraza muri game reka ndakubwira umuntu amaze kugira abana bakuze abana hageze kwa kwesha ntuzi umwitege ko azosubira kuguma akora ibintu vyose nk'ivyo bajya abandi bana bariko barakora bajya abandi uzugenda urabe no mu bindi bihugu nko muri Nigeria hari abaririmbyi benshi baririmba neza ba Two Face baririmbye kuva kera mugabo bivanye n'imyaka n'ahantu bariko baragera ntibagikora ivyo arivyo byose ntavyo boshobora arakubwiza ukuri ati je nabijya ntavyo no bagishobora so niko nabwira kiri karashushe man arashushe n'umuzima zi street n'umupeta zi street yakuriye mu ibarabara bisigura nk'umwishinze arakugonga ico gituma Sadbi kugira je ikintu cyane cyane ibintu ndabivuze kugira mpanure Sadbi kugira ngo ashobore gushika kure hashaka gushika yirinde kuguma yikompara n'aba bana yirinde kubikompara nabo pe ndiko ndashima Farias muri no misari karabikora basigaye bamuvyonga kihorera biragoranye urabona ko Farias ari karokipa ikibanza ciwe c'uburegent nta mwanya afise wo guterana amajambo iyo umaze kuba umuvyeyi wowe umaze gukura ugasumba abana bawe nta mwanya cyangwa ugasumba abandi bantu muri kumwe nukikeneye kuba prove yuko mungana cyangwa mutangana so Sadbi natekane akora ibintu vyewe bizoshika kure ariko rumengana Sadbi hageze ko haja muri competition n'abandi ba artiste bo muri East Africa mugabo aje muri competition akiriko ngaha nyene bose ni bahiganwe duhiganwe n'abanyarwanda duhiganwe n'abatanzania duhiganwe n'abakenya duhiganwe n'abaganda aba ba Braka ba Joshua Baraka ariko barakora ibintu binini duhiganwe nabo tureke guhiganwa hagati yacu kuko nitwovuga ngo turiko turondera ko umuziki wacu ba international tukiriko turatana mu bitwe twebwe twenyene urumva hageze ko tuja gutera yandi mahanga mugabo turiko duterana amajambo ngaha ivyo bintu rero nibaza ko ari ibintu bikwiye guhinduka sino garutse bikazomba jiji aha ni hit song kandi cyane bivanye na content je nkiyumva sinari nzwizoba hit kubera kiriko yayiha amavesi maremare menga ntakenewe muga yiha chorus nziza ari sensible ikiratuma chorus ihitinga cyane indirimbo ikiraba hit song so ni hit kandi cyane mugabo narakubwiye kuva kera Buja Flava ntikeneye ama hit song Buja Flava ikeneye discipline discipline sindero nkuko mu Burundi bakunze kuvyita indero ahubwo ni amategeko ngendegwako ikindi society bikeneye kugira itera imbere sukuduga subintu gusuccess ibintu gutera imbere ahubwo nubwo vyo bari bikeye biteye imbere murafise ukuntu muriko murabijera neza eske indirimbo ahantu kiri kwizomushikana kiri sese arafise capacity yo gushobora kuhamentena hama yubakire hajya nyene abandanye the next step nico gikomeye kuko nta gihe na kimwe Buja Flava yigeze ibura ama hit song nta narimwe kuva batangura kuririmba kuva kuri ba Canjo kuduga gushika aha hejuru ba Kidumu kuduga kuza ngaha aha hirya ba Farias barashikirwa kuduga ba Sadbi barashikirwa kuduga gushika kuri aba bakiriku nta narimwe industry yigeze ibura hit kandi ziwumva ngo za ahanihe sizo zihitinze cyane gusumba izindi nta muntu numwe arakora hit nk'izororiro yakoze none ari he ako wapi
ntiyakoze amahiti menshi zabima amatwi yo hari indirimbo nimwe irahitinga gusumba bima amatwi mu Burundi nta nimwe umugabo ari he nta na hamwe ari bisigura ngo n'umusano bwiwe ntakeneye amahiti nico gituma kirika arashaka kuzoshika kure kuko sikiri kuzona murabe ntakora n'imiziki myinshi aba petit je maze kubona ko bazoshika kure ndabarabira kukungena ibikorwa vyabo bakora bike mbwa biri control abantu nk'aba dramati umwaka narayivuze rafa pass umwaka uhera so indirimbo mugo uwo mwaka uhera ari wari karavuga muri Buja Flava gusumba abantu ba MB data basohoye indirimbo 30 sivyo so ni kumenya no kuba kugira ubwenge bwo kumenya game iriko operating gute kujana n'umwanya umenya umuziki ugeze he si kibazo cyo gukora ibiririmbo byinshi bidafise urutonde indirimbo no ubuhaheza amezi abiri Roriro amaze gusohora indirimbo zishika 4 muri ano mezi abiri mugano kubaza mwimwe ntayuzi si kibazo cyo gusohora ibiririmbo byinshi nta nimuzi nabo nyene ngira ntazo yibuka ariko naguciriyemo ngiye kuraba nko muri Tanzania ashobora gusanga umuririmbyi ku kwezi kubwo gusohora indirimbo none ngaha babikoze n'amakosa for example wari wavuze Sabi ko yasohoyeho umutu hataragera Kirisese was already a hit kandi naho umutu yategezwe kuba hit sivyo mugabo bavuze yuko umutu atari bwagire kwisohoka gute ntiyari bwagire kwisohoka kubera abaririmbyi mwishinga ngo basohora indirimbo ku mwanya nabikubwiye umwaka baba bateguye imbere yuko umwaka utangura ati tuzosohora indirimbo ijana bagategura na budget yazo Rafapose manager wa Diamond yavuze ngo iki yavuze ati igihe cyose dusohoye indirimbo amahera make yagenda muri promotion yayo ziba ari miliyoni 700 million imiliyoni amajana 7 z'amashiringi uravyumva ya mafaranga iyo mvuze ngo ntihari bwagere bisigura ngo umu artiste ntihari bwaronka umwanya wo kwiprepara indirimbo ni nk'umubebe ategerezwa kuvuka hariho ivyahi hariho amapamperse hariho akadoba akabasa zo kogamo hariho akantazoraramwo wewe ubonye dufate yaba bebe bashobora kubanyarutsa ubonye ahantu bashobora kumutora ugacigana kumutoriza ibintu atavyo yateguye niyere ifare ko Sadbijya ndirimba yitondera akubite kwanza iyo skendo aje muri Tanzania bapanga kantu be na Ibrahim gategura iyo ndirimbo yivanga abarinzi bo muri Tanzania nka Ibrahim yivanga aje kuma media avuga ati Ibrahim wa muririnzi wa mbere akaze muri Tanzania bace bamutera ivyatsi avuga ati uyu abarinzi bo mu Burundi n'abasazi mugabo ari kararondera inzira yayo nta kintu nakimwe Sadbi yakoze kugira arondera inzira y'ijya ndirimbo bisigura ntiyari yayipanze arifanya tuku mu Giswahili niho bavyita ngo kurupuka ari kurupuka urumva yapfuye ibintu akoze tu so ndiko ndakubwira bajya ntitubishinga kuko izo ndirimbo nubwo basohora ku kwezi before in the beginning of the year baba babiteguye barabitegura imbere yuko umwaka utangura bakavuga ati tuzosohora indirimbo 500 rero indirimbo imwe izotwara miliyoni 15 izo miliyoni 15 kugwiza indirimbo 500 turaziteranije ziraha mugabo mu Burundi ntituratera imbere kuba tutaratera imbere rero kugira dukore ikintu kiri professionnel dukore bike vyiza projet nziza dukora ama audio meza dukora ama video meza dukore ama technique z'umuziki zituma umuziki ushika kure neza hamurabe ko tudashika kure nico ndiko ndavuga muri uno mwanya abaririmbyi bamwe baridoga ko abarundi bataramenya gukoresha ama digital platforms sivyo gasanga umuririmbyi arasohoye indirimbo yashize kuri digital platforms gusa abarundi bavuga ko atandirimbo arasura kubera taraje kuri YouTube nivyo navyo biri mu bice intege abaririmbyi nubwo uvuga ngo abaririmbyi barakwiye kuba discipline hari ama discipline amwe biha mugabo abarinzi yo mu Burundi aho bibashikana bivaye na abarinzi yo mu Burundi hari ikintu batazi izindi industry nizo zigisha abafana uko bitwara safana bigisha uko bitwara so ivyo bintu nitwo just no byagiriza abafana ndavyagiriza abaririnzi nyene kubera izo ndirimbo bazishira kuri YouTube ni asohora indirimbo zitanu umwaka wose atani imwe yigeze ashira kuri YouTube ntibazoja kuzira mugabo bafise ubwoba ntibari pose nibabe pose nibaronke kajya gahiti babe pose hari ukuntu umuntu ashobora kwa agahiti arimo gato ukabona yuko ari karakaviva ari pose arazicari ushona ukabona yuko
arabizi ko arenze niba pose iyo ndirimbo nimba ukeneye kwishira kuri Dizo nimba ukeneye kwishira kuri Boom Play yishire kwa muwe pose ntucishira ko inyuma y'imisi 2 ngo vyase ngo ucishira kuri YouTube bibigisha ega ni kyo cha Jami ni public si abasani si bo bakora ibintu public iberesa ahubwo public ni ikurikira abasani twarabinyuranije twebwe ngaha reka ndakubwira ikintu kimwe twebwe ngaha turafise n'iyindi defi ikomeye cyane barakunze gukora imiziki bagacakora ngo imiziki ngo irikira hitinga nk'ubu ngo hariko hahitinga amapiano muri societe none aha nihe ko yahitinze n'amapiano si kibazo ca style ariko kuvuga ku kintu c'amapiano Sadbi ariko aragwana kugira ngo nimba hariho trapiano iri kirava muri Sauza ntishobore gutera yinjire ngaha mu Burundi cizibigwa oya nta kintu nakimwe ariko aragwana nta kintu nakimwe ariko agwana iki mugabo yarabikotse yakoze nko kuri kirisese nta ndirimbo nyinshi zinjiye ziva ubwa mbere atarasohora kirisese zariko zirinjiye ni ya hit song yari Bujumbura yo muri South Africa zarinjira nivyo kunda uno munsi umuziki w'u Burundi twarateye intambuko nini yo gushobora kuba dufise ibikorwa by'iwacu biduhaza ni hakujya ko umuryango bakaba barateye intambuko ku buryo omuro minimum gufungura atari kibazo so twebwe na twebwe muri Buja Flavor ro minimum indirimbo zo ngaha ziwacu twaramaze kuziroba ikintu dukeneye nukurondera indirimbo zija gutera handi tuja gupresenta nyene za Buja Piano bariko barakora none kirisese iri muri Afrima Afrima kirisese iri muri Afrima ariko si bose yo ncuro ya mbere umurundi agiye muri Afrima kirisese itarasohoka abarundi bamye baja muri Afrima banatasha baragiye muri Afrima abandi nuco egari nimwe kubera kutamenya amateka baduhendesha tukabona umenga ntagiyeho kubera kirisese yagiyeho kubera peut-être yizi inzira z'ukungene bajayo muri izo nzira yize harimo gukora nimba ariyo erego urashobora gupostira kuko muri postulation hari ivyo bagusaba uri kora postulation yego ndavyumva sivyo nitwagiyeho kubera amapiano twagiyeho kubera indirimbo ari nziza yego none iyi ndirimbo kandi ntiyabaye nziza kubera amapiano kuko hariho n'izindi ndirimbo nziza zisohoka zitari mu mapiano kubera iki atagiye yindi atari kirise reka ndakubwire kimwe mu makosa akomeye mu Burundi abaririmbyi bakunze gukora ni ibintu bibiri icambere abasani bacumva mu producer akoze hit bose baca birukaye none nibagende aba producer hamwe ntirirwa ndavuga amazina abasani ryari sinzi waje kunyidogera ngo one way ngo indirimbo yiwe ngo ayimaranye umwaka wose sivyo we wagiyeyo kubera wumvise ngo yakoze hit nikorwa na one way hit ikorwa nawe wenyene ariko no kujana reka ndakubwire ikigira kabiri kujana n'amastile ngo agezweho sivyo bikora hit papa hit ikorwa na preparation umustari wenyene yicaye ariyumvira siyo bitu yakukurupuka ariyumvira ati nokora ikintu kimeze gute kizagutusha societe kuko icyerekana ko atari amastile agezweho indirimbo ziryohera abasauza sizo ziryohera abarundi uraba iziza aha nihe Kazimimana inkunda zibiki zavumye cyane muri no misi kubera abantu bamwe bari bifitiye ibibazo byabo iyo umuntu afise ikibazo acagirira inziga abandi bantu umuzaniye kandi karirimbo rero karimo inzigo karimo imihari urabe bose barabisohoye ibiririmbo vy'imihari vy'inzigo ba MB data kuva kuri ba MB data kugenda kuri ba DJ Fernando rafa passe bakiri kuna na ba Bifesi indiri nizo zuzuye gusa nikwera babonye yuko societe nivyo bintu bariko barakunda kuko jeni nabashonje papa akubwira ati ntiza dimiruka yanyima ejo tugahura afise senkani mire ndiko ndanywa akayeri mu kabare zoca ndakubwira ati aha nihe kubera inzara urumva n'inzara wowe uri kundirimbira ibintu bihwanye na situation ndiko ndabamo urumva wewe ni waburaye ubusa vyasukungene ushobora kwibeshaho kugira wiremeshe wumvise akaririmbo kavuga ngo Kazimimana inkunda uzochivuga ati Kazimimana inkunda naho njyamye ntariye Kazimimana inkunda so bisigura ngo bari nimzo mu Burundi bamwe bari bamenye kuririmba ibintu bijanye na situation actuelle bishobora kuba udukonsolation ku bantu bafite utuntu bariko baracamo tutari twiza ivyo nivyo bikora amahiti akogwa no kumenya societe urimo sivyo muri South Africa indirimbo zitarimo ibishego ibisutwa n'izivuma ziya ndirimbo nyinshi kubera ko ni societe kundi ivyo bintu bafata nk'ibintu bisanzwe muri Tanzania naho nyira ariko bifata nk'ibintu bisanzwe
Muga mu Burundi je ntitubifata nk'ibintu bisanzwe. Ucuza kuturirimbira ngo pop ngo yonyashi ngo what. Ntiziza gufata iyumvire d'abord birashobora gushika zigafata. Mugabo menya ahantu uri. Hit gogwa n'ibintu bitatu. D'abord menya situation, menya ahantu uri mu cyahe igihugu. Bakunda ibintu bimeze gute kuva kuri content. Ikigira kabiri nizahe melody zitusha abantu ivyo rero abaririmbyi benshi ntavyo bazi. Abandi baririmbyi bageze kure bari abaririmbyi bo hanze baranahamagara n'aba engineer b'amason arabivuze la fois passée kugira baririmbe melody bayibumvisha akambwira ati iyo melody iri sentimentale umuntu ni yayumva azoyikunda. Indirimbo iba hit kubera ama melody koziwemo na ama melody atusha umushaha directement atusha ame. Urumva ayo ma melody barase n'ukungene bashobora kuyiga bakamenya ati izi melody umuntu wese azumvirije. Be urabizi mperuka kuyigwa na Big Zo urabizi yuko ubunyene ubabaye hari indirimbo bakuvugiriza ugacuryoherwa. Kandi urabizi ko naho buryohewe gute hari indirimbo yumvirize bivanye n'amanote ivugijwe wocuruha ukumvura rushe. Hari indirimbo bahora bakoresha hanze bakazivuza n'abantu bakiyahura kubera yumvise iyo ndirimbo sivyo akiyahura. Hariho n'indirimbo bakoresha kugira abatorture abantu bakakumvisha iyo so ugacusara bayikumvishije indwi imwe ukava ahantu wasaze. Bisigura ngo rero abaririmbyi nibige bamenya amason ari sensible bametrize umuziki bamenye ibintu bijanye. La fois passée nabonye ya postinze kuri YouTube indirimbo ya 480 ariyo forma yayihaye kuri YouTube indirimbo ifise 480 nanazi na forma yo kwa uploadinga kuri YouTube nazi yuko bashira ko 1080 ni yanashitse ko na 770 yasize ko 400. Bisigura ngo abarinzi bo muri Buja Flava banayimba nta kindi kintu baza atari kuririmba benshi. Reki cyo twarakivuze ko rakora team nibige apana team wewe nyene nk'umusani kuko je kukaza ahantu hora bifise aba engineer bavyo hari aba engineer usanga bazi gukoresha imbuga voilà nimba batabafise rero kubera ati amahera turaro vyige umenye ati forma bashira kuri YouTube ni umenye ati amamelody agezweho nayo umenye uti moye za promotion ubu unye ntihakigezweho za video bifata bariko baratamba ngo nkorera ama challenge ubwira abantu benshi ubu musanara arikorera ama challenge wenyere zigahitinga bivanye na challenge ukuntu yakoze ari challenge icari abandi bakamukurikira. Nitwige tureka gufa kuririmba gusa nkuko mukuririmba. Ugiye kuraba abasani benshi ho ngaha muri Buja Flava usanga atakintu na kimwe bazi na note uyifashe ngo mbwira iyi note fashe nta cyazi. Urumva batomboye aba baririmba mu mademito aba producteur akaba ari bo babaduza. Ariko ndavuga rero hit nikorwa nuko studio bagiyemo baherutse gukora iyindi hit sivyo ivyo mbikure no mu mutwe. Ujya mu producer wewe aba producer mu Burundi anakoze na hit urabitswa aca yivyimbisha atanga indirimbo aheze imyaka 2 abapeti bazoje birigwe bararira ngo barabatebereje indirimbo. Ikigira kabiri nikorwa nuko ngo nikubera ikorwa nuko umuntu ametrize ibintu vy'ama melody ikorwa nuko umuntu ametrize ibintu vy'ama content bisigura ibintu vy'inyandiko ikorwa nuko umuntu ametrize ibintu vyerekeranye na politique ya promotion. Urumva azi kugira marketing ibintu vyiwiwe ivyo nivyo kirika basumba kirika kantu kiwe gato yarakaryama kakagira kinini gushika mwese amumvishije ko ari ikintu kinini. Urabibona so nitwige nico kintu cyonyene dukeneye sino ibintu vyo kuvuga ngo twagiye gukora ibintu kubera abandi ngo twagiye kugira iki nazo katahana bizodushikana gukora ngo amastine ngo agezeho ngo ni kubera ama piano nta hamwe bizodushikana. Nuno musi ndirimbo ivunye muri Afrika sama piano no mu Burundi sama piano sivyo na hehe sama piano no muri South Africa genda urabe ku ndirimbo za mbere zihitinza ama piano yavuye muri South Africa mugasiyo hari indirimbo ziriyo za hip hop kwera ki Buja Flava yabuza ama hip hop ba Fabirov bari he aho usanga bafite ubwoba bashaka kuja gukora ama piano nawe nyene afapasa namumvisha ariko aririmba R&B ariko aririmba Afrobeat kwera yibaza ngo indirimbo ngo zihitinga kwera waririmbye uko urahibongoza sivyo. None bifese ni haravyo niyo societe turimo mugabo siyo societe turimo. Buja Flava nta na rimwe ari indirimbo nyinshi za hip hop za hit gendo baze Farias indirimbo zitatu ziwe za mbere zahitinze myaka yose Leave Me Alone irimo si hip hop. Gendo waze Bface indirimbo za mbere zimaze guhitinga gusumba izindi hip hop irimo si hip hop. Gendo baze hip hop barazikunda ahubwo gusa abarundi baziririmba ntibazi kumenya bati nizahe hip hop abarundi bakunda. None 90 mu Burundi yari umwami wa hip hop yari umustar ntiyaririmba hip hop. Urazi hit yagize mu Burundi no gutondekeshereza abaraperi bamaze kugira ama hit mu Burundi. Uburundi ntigahindutse generation nizahindutse abarundi baracari bajyanyene ahubwo gusa haje abantu bashaka kujyana n'ibigezo bagaca batanga ibitari ivyo kubera muri ko mufatira ku vy'abandi fatira ku vy'iwacu.
ndabizi ko tutararonka style iri officielle y'igihugu muga kameme fatira kuvyi wacu rondera abantu biwacu bahivyo bashaka gahoro gahoro tuze turinjizamo n'utuntu twiwacu tuvuze kuri ico kintu ca style hari umuntu yigeze kumbwira ko yahamagaye producteur bamwe tutovugira ngaha nabahamagara kugira batore umudiho baransekutse kandi yarafise ikintu cose ntunazi gituma bankakuze benshi muri twebwe ibi bintu tubikora kubera inzara ntitubikora for the culture ntitubikora kubera andi ma generation ugahura n'umuntu akora ibintu kubera inda papa zokujya umutima en plus nibiyumvira izindi generation iyo umuntu ari muri day yiyumvira ngo bino bintu ndiko ndakora mbega abana banje bazovyungukiramo he yindi generation zoza mu Burundi izovyungukiramo he bitandukanye n'iyo umuntu ari karakora kugira ararariye kuko kwiyumvira kugira style y'igihugu bisigura national canke ico bita couleur musicale y'igihugu cacu ivyo bintu bisaba investissement amafaranga patience kuko bizodutwara umwanya si ibintu vyo gupfa gukubita abarundi nabo bakunda ama hit song abana baririnzi bariko biruka inyuma ama hit alors que nakubwiye kuva kare umurinzi ni yubakwa na hit song bariko bubakira n'ahatariho ku buryo tuzokwisanga mbe urabizi yuko Tanzania uzugenda urabe kuri mu bihugu iyo hageze mu nama zikomakomeye z'imiziki Tanzania ntibayihamagara ni gake cyane kubera Tanzania nabo nyine baragize ino erere yo gukunda kujana n'ibihe aho kuduza ibintu vyabo bo bari banafise n'ibintu vyabo aho kubikomeza hari hindi miziki mu Burundi za Senegal za Mali yinjiza amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni n'abarinzi muri Tanzania batinjiza n'abahehe batinjiza pourtant baririmba imiziki wabo kandi navyo n'abarinzi batunze genda urabe top 10 y'abarinzi wa mbere batunze usanga utabazi bazi ibintu baririmba ama national styles baririmba ama style yo mu bihugu vyabo rero kubera bafise ibintu vy'iwabo badugije leta zirabubaha zikabaha amarsha komakomeye bakagenda kuririmba imbere y'abakuru b'ibihugu bakinjiza amafaranga fadika mpano twa miliyoni 2 tugenda gutora muri gera ariko bisigura ngo kudandaza nk'ubu nk'akarorero turiko tuvuga kuri yo kuri style K the Great yarazanye style nubwo ubu yumvise usanzwe uzi ibintu by'abarundi cumenya ati beat ni uraze nkabijya rero kugira bitera imbere hajya K bari gusinyanira ama contrat n'abaririnzi bose bakomeye nka batanu Sadbi Kiriku Big Fariazi Dramati ba Fernando n'abandi baririnzi peut-être bagasinyiranira ama contrat muri uno mwaka nta muntu numwe azosohora indirimbo itaririmbe muri no style umbwire style imwe beat imwe bakoze yikirundi amayaya nubwo yoba amayaya abo baririnzi bose bakayiririmba ku mwaka abarundi boreka kuyikunda gute reka mwebwe ni kubera dufise ingorane yo kumva yuko twebwe dukurikiriza abantu bakunda no abasani kandi babwire abasani ni mwebwe mukwiye gukundisha ibintu abantu nta kindi point ririmba shaka kuririmba urukato shaka kuririmba iki ni ubikundisha abantu si wagukundisha ibyo uririmba ajya Kane mu producteur mwiza apana ku rwego rwo mu Burundi ku rwego rw'isi rwa Afrika aramaze gukora mu project yarakoze mu project aba Wizkid yarako ari ngaha mu Burundi ni n'umuntu mwiza Kane Dogrita waragabira n'abasana ba amabeat ni n'umuntu mwiza cyane kandi urana ko aho guca ikintu cyo gukuza voilà cyo gushaka kubaka ikintu kinini mugabo kubaka industry irimo bajya basani banye biazi kwivyimbisha gusa biriko baratukana gusa reka nabwira ikintu cyanyuma mugabo hari ikintu turangiza kino kiganiro reka nabwira ikintu cyanyuma cyambona ari ukuntu iyi music industry mu buntu bw'ubugwibugwi giye kuraba nka K the Great ucubona exactement abantu baba bari kumwe bro giye kuraba Joe ucubona exactement abantu baba bari kumwe ni nta Sabi yarondeye K the Great ngo amubure nta Kiriku yamurondeye ngo amubure je ndakubwiye ko ndamuzi ko ari umuntu mwiza biti wirazimvye igugwa amahera menshi none Sabi ko ari karagenda gukorana na Shampuru Makenzo ntabari amafaranga ntibamurondeye kandi bijye bariko barakora keyo bikorana ibisumba bijye sivyo aba batama bageze hano bakora amasample kuko turiko turavuga ibintu byo kubaka umuziki nunakoresha bijya vyima abandi bakoresheje urikorera ugafata zino ngoma ziwacu ukagenda ugakora ukazisamplinga ugafata umuduri ugakora ibintu vyawo vy'ikirundi apana ivyo watoye muri piano ukabikora ugakora ibintu vyiwacu
so ikintu cisho no muziki wacu kimwe mu bintu kivyibiwishe ni ikintu gikomeye cyane abarinzi bo mu Burundi bakwiye guhindura. Abarinzi bo mu Burundi sinzi ibintu vyabaye. Reka ndabaha akarorero. Last time umuntu yitwa Diamond Platnumz yakoze concert mu Bwongereza. Urabanye concert yiwe hari abasani bo muri Tanzania yahamagaye. Sivyo? Arabahamagara ba Indirimbo, arabahamagara ba Jux. Arabwiye ati je sishobora gukora ikintu mudahari muze tu. Urumva ubwo bumwe muri mu bandi bantu. Diamond hagiye hari abasana hora ha featuring for free muri Tanzania akakuraba akaguha featuring. Sivyo? Urumva ubwo bumwe muri mu bandi bantu. Uraza ubumwe buri mu basani bo muri Nigeria. Ariko n'aba manager babo batemerana ugasanga Rema manager wiwe Jazzy ntiyemerana na manager wa Oramide wa ntuze uyu mutipe uyu wundi ntuze yitwa uyu musani wundi wo muri rya manager yawe wo muri rya management ya Oramide Faboy uyu wundi yavumye cyane Diamond akunda kwigana Maluk Asaki ugasanga Asaki yaravuye muri ego avamwe matara avayo Oramide turazi ko badahuza na ntuzeye na Jazzy kuva kera ni beef ikomeye cyane mugu ugasanga Rema na Asake baraciringa baravuga ati bajya naho bafise canke na ba Irasta na ba Fireboy avuga ati nimba mufise ibintu mupfa birabaraba muganga aha mu Burundi hari abasani benshi banka Sadbi atakintu na kimwe yabagize kumbure kubera badahuza n'undi musani w'umugenzi wabo agace kubera badahuza baciye bamwanka for free kuri gusa. Hari abasani benshi bari ku rugezo ku ruhande rwa Fariyazi kubera bazi ko Fariyazi peut-être muri yo misi bafitaniye beef na naka bagaca bamwanka atana kimwe bazi bapfa pe. Hari abamenyesha makuru banka ngo Dramati ngo kubera gusa bashwanye na beef atana kimwe bapfuye. Unuvuga bugugu man unuvuga bugugu rugezo go bugugu normalement upavenye kwanka umuntu atakintu na kimwe mwapfuye kubera bankanye n'uwundi muntu mwebwe muzinanye n'ubugugu man n'ubugugu. Iyi industry rero ikintu kijise ubwo buguyi buvahe naho nyene naka ntibahuzana naka jewe ni wonkomveka ko umuntu ari mubi unkomveke nandi umbwire gute yuko Bifesa ari mubi unyumvishe ko ari mubi cyane kugirirwa rwaho no mwanka kandi jata bintu bibarankorera yarampaye microphone nkigirira ama freestyle akatuma abantu bamenya unyumvishe yuko Dramati ari umuntu mubi gute yarampamagaye umunsi umwe arambye ati peti yangu aramukuboko ariko dukunda ubwo buntu bwo kwankanisha abantu twuzuye ikintu cy'ugwanko kiri muri culture y'abarundi kuko kuva kera twakuze mu Burundi hari abantu batwankisha ugasanga mu muryango wanyu bakwankisha umuryango w'iwacu ngo turaroga ngo hariya ngo batangishano atani ivyo muzi mutari na sur ngo bariya ngo ni babi ngo kuva kera ngo twame tudahuza no ivyo nivyo bintu abarundi dukeneye kurengera ubwo bugugu iyo dogere y'ubugugu tuyihebe tugeze kurundi rugezo umuntu ushobora kumanka atakintu mwapfuye ngo ni kubera gusa basanze society itamukunda ngo ni kubera mufite ibintu mudahuza ngo ni muhuza ubwoko ngo buriya ngo nibikunda ubwo n'ubugugu ubwo bugugu rero bwabaye kuva kera ntitubugenderemo twe turi abantu turi generation ategezwa kubiri smart so jewe nimba je kugira ndinda kwanka wewe hari ikintu kibuzoba wankoreye sindakwanke ngo kwera mudahuza na Sadbi sindakwanke ngo kwera mudahuza na Bifesa urumva uno musi harabaririmbyi benshi bankana abandi bantu bagaca bajanya bahururu bagatangura kwankana kubera abo bandi bankana amenyesha makuru benshi badahuza sivyo je nushobora kunyankisha umuntu we parfait ngo nyankisha umuntu jamais je umuntu ndamwanka kubera ikintu kubera mbonye ko atamerita attention yanje mbonye ko ari ikintu kibi yakoze so iyi industry rero narabivuze kuva kera dufise ingufu nkeyi ndabisubiyemo dufise ingufu nke so societe yose ifise ingufu nke kugira zigira akamaro au moins bisaba bazishire hamwe bameze nk'abantu bahagaze mu mazi afise ingufu nyinshi kugira ntibatwage bafatana amaboko bakagira equilibre iza gutuma ajya amazi adashobora kubatwara mu Burundi dufise ingufu nke dufise amahera make igihugu nikiratera imbere amakonsere babari hamake abasani barakenye bashaka kuba ubuzima bwiza bashaka kwambara amashene tazimvye bakenye kugira rero izo dushobore gushika kure omwe izo ngufu nke ni dufatana amaboko dufate ko turi mu ruzi turiko turatwagwa dufatana amaboko dufashanye Sadbi yumvise ngo kirikari karasora indirimbo agenda mugire ati ijya ndirimbo yawe hari akantu ushaka guterera shira mwaka rino jiwa fashanye na Sadbi naka ababene wacu mu Rwanda babidusumvye gendera mu ndirimbo zabo usanga Kevin Kade indirimbo yiwe irimo ba Boss Banio Bosco irimo ba Elementi irimo bande bose baragiye hamwe kugira bashobore gukora ikintu ciza ivyo nivyo dukeneye dufise ingufu nke tuzikoreshereze hamwe
tuje hamwe twese dukorane. Sadbi yumva yuko atamwasi numwe afise, nta muntu numwe yanka uwundi, n'inzara ituma bankana, n'inzara ituma bashwana, nta numwe yanka uwundi. Nimumva ko atamwasi mufise, nta Sadbi yo kwankana na Kiriku, bose bagowamwe, twese tugowamwe. Dukeneye ko igihugu giha importance ibintu vy'ingabirano, dukeneye kubaho koni, dukeneye gutera imbere natwe. Dufise ingorane zimwe, no dufise ingorane zimwe, duhangane hagati yacu. Oya mwene wacu tuvugisha ukuri, twebwe dufise ingorane zimwe, twese turashoje. Aho kuja kurondera ico turya, dushwane, tugwane. Nibwo bukuku bwamwe bo bakuva kero, ugasanga abagabo babiri barashonje, ngo munda harara inzigo, ngo hakazinduke, ngo harara inzara hakazinduka inzigo. Genda mukore, dukore, dufashanye. Sadbi babwira Kiriku ati kugira indirimbo yawe nawe uje muri Afrima, je naciye hacaha. Kiriku abwira nakati kugira indirimbo yawe ishike kugira ibi, ati je indirimbo yaje yavunye kubera ibi. Fizo azababwire ati je bigenda uku. Tubone bagize utunama mu bindi bihugu nka Tanzania, baragira amanama, bakicara hamwe, bakayaga, bagaciringa, bakagira uturotrete, bakicarana bagasangira. Duhanahana ivyiyumviro. Kuko indirimbo je ndiko ndavyumva, ugenda urabe, je ndikeka ko ino ndirimbo ahani he ya Kiriku atari wowe nyene yayanditse. Hashobora kuba haragiyemwe inguvu peut-être nkiza abandi baririmbyi bamwe bamwe. Iyo abaririmbyi babiri bafite couleurs zitandukanye z'umuziki bahuriye hamwe, urabona nk'akantu gafite amabara menshi karabera, gafite utubara twiza, bavanga utubara twabo, urumva bagire target gukora hit. Ati dutegerezwa gukora hit, nimba ari Fernando ari karakora, dushiremo inguvu mugaba akore hit. Urumva papa, abaririnzi bato babugururire binjire. Beko riki bano bantu baba batama bakunda kugarana abana bakiri bato, kweriki bagomba guma bashaka hariya hejuru, bari bo bonyene bagomba bazibira. Umuziki nutera imbere utarimo upcoming ni balance, numunzana uza kwereka bajya bakuze ati mudakoze cyane, turabamira, babareke binjire, bugururira imiryango binjire, bareke kuguma babugarana. Kuko uramara n'umenga bariko barabugarana, uko bagatangura kubatera amajambo ngo akakana ngo ka Jejo, nona Jejo mureke go ya Jejo, mga mureke ya Jejo kuzima yaje yashitse, muhe kaze, mureke yigeragereze, babareke babugururira imiryango, babaha ama featuring atavyo barinze kubasaba. Sadbi yibwiriza avuga ati hari hakana nabonye ingozi kazi kuririmba, agahe featuring, baraba ama featuring bahora bayiha abandi. Fizo arahaye Moni Afle, Sadbi arahaye Linoji. Sadbi ashaka kuba yahaye Linoji kubera Randre. Mbwira abandi Fizo ndavyemeye ivyo yabikoze kuva kera, mbwa Sadbi mbwira umuntu yahaye featuring nombiritse araziba. Nta muntu numwe yigeze aha featuring Sadbi kuri gusa. Wewe Sadbi uramuzi wewe kuri gusa, ngo aguterere ngo agufashe, yafashije bandi. Nivyo bikenewe, ndiko nakubwiza ukuri, agezereka ko tubwizanye ukuri bro, hageze ko tubwizanye ukuri, bafashanye. Kujya Fizo yavuze ngo niwe yumvise indirimbo ya Moni Afre, niwe yamurondeye, right? Yumvise indirimbo ya Moni Afre avuga ati iki kidemi rifoko gitera imbere, aramurondera. Sadbi nuwaye muririmvye amaze kugira iyo nambuko, iyo imirite, akavuga ati numvise tara yiwe ndamurondeye. Linoji yari umuririmbyi dasanzwe ari munini, siniko ndavuga ijya dogre y'abari Linoji, ndiko mvuga umuririmbyi ari down, mutore muduze mugira ikintu. Ivyo ndabivuga ndabibwira abasani, ndabibwira n'abamenyesha makuru. Misi yose twirirwa turasemerera tuvuga bano baririmbyi banini. Sadbi, Fizo, Bface, hari abaririmbyi bato, hari abaririmbyi bato bakeneye kuduga, hari ba Sami Melody, hari ba Brujamen, hariho hari abapeti bakiri bato bakeneye kuduga, bakiri bato mugabo bafise ingabirano. Kandi bana uyu muririmbyi arafise ingabirano. Nimba ari wewe mugabo ukabikora ari wewe, I'm sorry, nimba ari wewe ukabikora ari wewe, na jewe turi babiri gusa bro, ntaho tuzoshika. Reka naho uhamagara congratulations, tubikore twese tuje hamwe. Reka abana batoyi bagerageze, bereke Sadbi yuko atari gihanga, gerega ni wazomereka ko atarenze, ko nabonye bose bijya kora boshobora kubikora. Mugani yaguma bikora ari wenyene, bamaze kumugarana bizogenda gute? Ugururira abana bato, ugurura binjire. Urumva hari abana bazi kuririmba ngaha hanze bakiri bato, babareke binjire nabo bagerageze. Tureke kubacinyiza ngo uyu mwana ngo atanye ngo atambera afise, tubareke binjire. Turayo ku muziki wacu datera imbere, hama tuje hamwe wose arabibi muraba. Ivyo wunda birabe ari cyagiye kumuterera, ari cyabona agiye kumumanura, areke kubiraba, right? Ufumura bikuraba mugabo ubona ko ivyo bindi vyundi muntu ugiye kuraba ari ico bimanura, bireke ifumu bireka birengana, hakugira ico ubiza katacu ugiye kumungura. Twese twumenye uko dufite urugamba rumwe, kuko nakubwiza ukuri. Sabiri waravuga ngo arasemerera ngo akeneye ngo umuziki w'u Burundi ngo ujare international. Je te jure, ntabyazoshobora wenyene, ntabyazoshobora wenyene.
aba bana bariko bararuka canke aba bana bariko barafatisha ba dramati birgo baravuga ngo bashaka ntavyo bazoshobora bonyene. Uru rugamba kugira ngo dushobore kurukora bisaba tuje hamwe twese tugira ubumwe tugira urunani kuva na kera Burundi bwatewe muri kahise kugira abarundi batsinda urugamba baja hamwe bakavuga bati umunyamahanga aradutereka tuje hamwe turugwane. So uno munsi rero ikibazo dufise nico dukeneye ko ikintu cyacu gitera inguvu twese tugende dutezanye imbere. Urumva ndabonye imodoka y'indoto zanje urumva it's okay. So bakozi ba BITV kubera kibaba kariko turavuga kuvyerekeye industry ya 257 ni byinshi tugifise byo gukora nkuko mwavyumvise yatereye ivyumviro kibaba wakoze kumanya yego kandi nje bambabarire je ndivugira nisira bifu na mutu nta kintu nakimwe ndanashaka nta nuwo ndasaba je nta kintu nakimwe shaka ndivugira gusa niba shaka azovyumviriza niba tashaka okay I'm okay. Sezera abakunzi ba oya big up sana ha bintu byo kwirigana ndivuga amazina bagira umunsi mwiza urumva babandanye badukurikirana twebwe tuba dushaka gusa guteza imbere kino gihugu cacu guteza imbere na industry yacu urabona na nasaraye ntiwananguriye amazi ndakurumva yo bakozi ba BITV nari kumenya kele supendo ni BITV bugira kandi ariko nagomba ndabamenyesha ko dufise ibisata bigiye bitandukanye photography videography graphic design ndetse n'ibindi byinshi murahawe kandi tubakora ibintu bifise quality turabakunda cyane mwande mudukurikirana ku mbuga zose Facebook TikTok YouTube Instagram hose tuba duhari ni BITV ciao